Any day, anytime. I do never stop loving Namusamuri mine. I got my like from this kind. When she look me, I feel so fine. I feel too quiet to mango maseka and then I go panika. Yeah. Namubona hafi and shall lose my mind. I can never lie. Oh yeah. Oh yeah. Nimyiza kusumba kuma pictures. Bambona ndutira Mona Lisa. Litai. Oh my litai. Hariho navuga umwe mu bantu badufashije cyane kuva mu ntango gushika no kandi no bagikomeza yitwa Hello people, hello guys, muraho murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane. Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizegera na rimwe nanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloyizi N257 ndashimira umuntu wese akurikirana urubuga rwa Senga Media TV. So guys, uno munsi nabazaniye bamwe mu basore bariko barakora neza cyane, bamwe mu baririmbyi babikora neza cyane. Inyuma y'amezi 9 heze baririmbye indirimbo yitwa Besto, ni indirimbo yari imeze neza cyane. Inyuma y'amezi 5 heze baririmba indirimbo yitwa Mira, yari indirimbo imeze neza cyane. Uno munsi bafise indirimbo shasha yitwa Rita, ni indirimbo imeze neza cyane. N'abasore bahurikiye mu mugwi witwa Dino Boys. Reka ndabaramutse hama bongere bagire byinshi bababarira. Kaka vipi? Fresh sana msaza. Ndabaramukije. Natwe turakuramukije cyane. Natwe twizere yuko nawe umeze fresh. Twe tumeze fresh kabisa. Ni boy ibintu byose bimeze neza. Kaka nawe. What's up bro? Yeah. Meze fresh man ndashima. Okay, umeze fresh cyane. Kaka, Dino Boys, umuntu yumvise Dino Boys yumviki Dino Boys ni ikintu cavuye hehe? Kugira muri ndemwitwa Dino Boys byagenze gute? Yeah, navuga Dino Boys n'abahungu babiri b'abanyempano bagiye hamwe. Bamaze kuja hamwe bacabubaka umugwi, bamaze kubaka ni kuvuga bacabashira hamwe. Amayide y'ukuntu bashobora gukora. Rero novuga iryo zina Dino Boys hano ryavuye. Dino ni abbreviation ya dinosaur. Ni ibikoko byabayeho mu myaka ya kera yaheze. Byari ibikoko binini, novuga nibyo byari bya mbere ku isi yose. Nibaza ko atabindi bikoko byabisumba. Byari bifite amateka menshi. Cyari igikoko for example nk'ubwiyonyonga muri ville hajya ku ikaburimbi. Yego. Navuga nk'amakati yose agize Bujumbura. Bose barumva yuko ari ikintu gihonyoye ahantu runaka. Rero bivanye n'amateka byari bifise, twaje tuvuga tuti reka natwe tugire dukore creation yo kwita izina ry'ivyo bikoko ndetse amateka byakoze. Yego. Natwe turabe dukorana ishaka, turabe ko twogira amateka nk'ayo byagize. Niko twaciye twita Dino Boys. Dino urumva ni abbreviation ya dinosaur, Boys naho ni twebwe nyine abahungu ntago turabakobwa. Kaka tugende twinjiza abantu muri mood kwanza kugusiga. Kumusiga nivyo shika sino narotambikora niwe mfise ku mutima namukunze kuva kera. Lita mama sita. Lita with you hakuna matata. Mfata sana miyolofe yawe kumupana. Fata gose singobesha wangiso mufana. Fata sana miyolofe yawe kumupana. Okay. Kaka rega isakongwa tiri bwo. Musumuzi kumeze neza ashebura. Kikogwa kimeze neza cyane. So akabazo kanje ka mbere ide iciyumviro kugira murinde mwandika indirimbo yitwa Rita cyazananye hehe ninde yakizanye muri mwe babiri? Novuga nkaje ku ruhande rw'iwanje uyu brother wanje niwe akwiye gusigura icyo kintu kuko yarazanye ide ama turayidevelop. Akwiye kuca tubwira ahubwo iyo yayikuye. Je namufashije ku develop. Okay. Kaka tubwire ide wayikuye he? So navuga ide y'indirimbo Rita yari indirimbo nari naranditse mbere yuko na Dino Boys ibaho. Yego. Navuga nimba ntibeshe ni indirimbo imaze nk'imyaka hafi nk'itanu. Iyo ndirimbo nari narayanditse ariko nayanditse bivanye n'ibihe nari mu mwico gihe. Wari mu bihe bimeze gute? Tubarire byari bihe bimeze gute? Ugerageze
duze n'akajwi kugira ngo ibintu bigende neza cyane. navuga ni sad story kesho ngerageje kuyivuga ndumva umengo nokora mosotse kubera ko cyari gihe natakaza umwe mu bantu nakunda cyane navuga rero ico gihe yaragiye amaze kugenda biba ngombwa ko iyo ndirimbo ndayibika ndavuga tuko biri kose ni nabapoze nzoyiririmba kuko nari naramaze kuyimwitirira nari naramaze kuyimubwira yuko nzoyimuririmbira no kuvuga wakunda umukobwa yitwa Rita hama birashikara gusiga ariko uravuga ati ino ndirimbo nubwo agiye je nzoyikora nta kibazo. Oya ntabwo yari yitwa Rita gusa yari afise novuga imibereho nk'iya Rita turafise Rita umukobwa nimba atari banga tubwire yitwa gute uye amaze kubona ino ndirimbo yakubwiye gute bimeze gute. Navuga ko nta kintu yashoboye kuvuga bivanye n'ibihari mwubu mugabo iyo ndirimbo yarasanzwe ayizi sino nabihisha ni Kerina mudada yitwa Kerina mwese bisanzwe mu muzi Kerina wa Mr Champagne yaraguhemukiye byarashitse aragenda bro wari mu rukundo na Kerina birashikanye naguhemukira byarashitse nyene aragenda nibazo yuko bro nimba atari banga ducire ko gatoyi we na Rina we na Kerina urukundo rwanyu byari bimeze gute urukundo rwanyu rwari rumeze gute. Ivyo bihe twagiranye ibihe vyiza hari souvenir nyinshi hagati ya je nawe even nubwo yagiye nibaza yuko biragoye kuzomwibagira burundu bivanye n'ibihe twanyuzemo je nawe rero novuga harageze igihe kere nubwiwe ndamwandikira message ntiyishura ndamusaba ko tubonana ambwire ko bidakunda mugabo kare niwe yambwira ati my boyfriend ndashaka ko nko muri weekend tubonana canke hari ikintu runaka ashaka ko tuvugana tudashobora guhura hama tugahura mugabo amaze kuza ndabona ivyo bimenyetso naravuze ati ira quelque chose sinatahuye ivyo ari ivyo ndagerageza guca kubagenza. Kerina mugerageje kuyaga yakubwiye ko yaguhevye kubera iki nihe mpamvu imwe yatumye aguhemukira Kerina ni Mr Champagne bro ndakubwira ikintu kimwe man nimba hari ikintu kimwe abadada bakunda cyane iyo gishitse kikaboneka birangira guhevye nubwo bagukunda sana abadada n'abantu kenshi barakurwa n'amarangamutima iyo babonye iki peso iyo babonye amafaranga agafaranga no kuvuga Kerina yaguhevye kubera kutarusa amafaranga nibaza yuko haje wundusha amafaranga ubundi bwo sanzwe ndafise kandi urabona ugerageje no kubiraba rero nimeze fresh wambaye fresh uraberewe bya no kuvuga haje wunda gusoma amafaranga Kerina aravuga ati wewe genda hirya je mbonye wunda ndusa amafaranga nibaza ko ariyo mpamvu yatumye nja kure we nawe uravuga ati ndeka nce nkora indirimbo yitwa Rita nubwo Kerina yampevye sinojanga unigunge reka nkora indirimbo yitwa Rita umaze kuyikora Kerina akayumva nta kintu na kimwe yigeze akubwira kuri ivyo ntigeze akuronera kubwira ati sorry canke bimeze gute. So novuga iyo ndirimbo kubera ko yarasanzwe ayizi yarasanzwe azi yuko na titre yari Rita na twavu ico gihe nayandika yaraje ndiko ndayeraheza arambwira ati ndashobora kwita Kerina kuko je nkendika nayise Kerina uwaca ambwira ati yite irindi zina cyatuyita Rita rero amaze kubona afyaje novuga plutôt kava indirimbo ari Rita yarambagije yarambaze n'ibiki ndamubwira nti irevre twaratanye ariko umutima wanje byaransi ko kwibagira reka indirimbo ndayisohore nibaze ko peut-être buri gihe yumvise izokwibutsa ibihe twagiranye kaka nubu uye Kerina uracamukunda ndamukunda bya danje Kerina ko baza umwana w'abana niki kiri kumbwira Kerina bro. So ikintu nabwira Kerina baza yuko no ko bari nko kumwanura kugira ngo nabandi bose bari iruhande yiwe bashikigwe nibaze yuko siwe wenyine nafise izo ngeso nakagwara basi kandi mu badada benshi ibintu nk'ivyo nabo bareke gutwarwa n'amarangamutima uyu munsi nakarashobora kuba yaragutwaye Mr Champagne ashobora kuba yaragutwaye kubera ko mubonye ko afise ibintu birenze vyinshi nk'ivyo mugabe je arashobora kuguta nanje bitagikunda yuko twosubirana irevre no musi ndacafise umutima wo kumva yuko no mukunda mugabe je ushobora guhura n'undi ugasanga ndamwibagiye burundu cyo kintu ubwiye Kerina umujama waramubaje byatari dadangu ravugaruke umutipa aragukunda byatari sasa kaka Kerina umaze gutandukana uyu mujama mugenzi wawe mwari muri kumwe yaguhanura iki muri ico gihe umaze gutandukana na Kerina umaze kumubwira iyo ndirimbo yitwa Rita kugira muyikore uwo mujama yavyakira gute yakubwira iki kuri ivyo.
maze kubimubwira yarambwiye ati kubera ko ndengerageje kuraba indirimbo ko nimeze uburyo yanditse irevurani ya kera mugabo ijyanye n'ibihe tugezemo muri gihe abantu turakundana tugahebana cyangwa hari amakupuru usanga babanye neza rero nibaze ko tuyisohoye yashobora gushika ahantu niho twaca tugira ibintu duhinduye muri nyandirimbo hariho amayida mwamwe yazanye brother wanje aravuga ati biduhindure twongeremo ibi hama indirimbo isohoke niko twaciye tubikoresha turayisohora kandi congratulation mwakoze indirimbo nziza cyane imeze fresh ndahano n'abantu batarabiye iyo ndirimbo yitwa Rita bagende bayirabe n'indirimbo imeze neza cyane so kaka mwebwe babiri mukorana gute umubano wanyu hagati yanyu umeze gute mubanye gute ingene dukorana turabishima cyane kuko hagati yacu n'inyuma ya music na hagati yacu nyene mu buzima busanzwe kuko hariho relation turabagenzi ya turabishima cyane ingene turiko turakorana mwahuye gute mwahuye gute nyene mwahuye kuva mukibato mwarakuranye cyangwa mwaje guhura mukuze umubano wanyu watanguriye he aya sinovuga ngo twarakuranye kuko je nanoko tuva hamwe wowe uva he Gitega ubu nawe va Bururi muratandukanye cyane aranatandukanye ukuntu ariko ngene twahuye twatanguye tubonana ku marezo sosio umwari je naramubona ko aririmba kandi nawe nyene akambona ko ndirimba yego mu nyuma turahana ama contact turamenyana byimbitse tuca tubona tugiye hamwe tugize umugwi ariho vyomera neza sana kuko hazimwe industry y'u Burundi bisaba udafise umuntu agusponsoriza wikorana uri umwe usanga uburyo buvunanye sana kugira ushobore gukora igikorwa icyo nicyo nabwishikiye ko kaka mwakoze indirimbo yitwa Rita ni indirimbo imeze neza cyane indirimbo iryoshe indirimbo nziza cyane muyikorana media tour byabasabye amafaranga menshi ese ku kintu kijanye n'uburyo biba bimeze gute uburyo mu bukura hehe mufise management ikintu kijanye n'uburyo kiva hehe bigenda gute nta management dufise me ngene turiko turakora bino bikorwa benshi baravuga ati ni ibikorwa byiza aho dukura amafaranga sandi ni nk'uko wowe ufise urubanza ariko ukashobora guterereza mu bagenzi bawe canke ababanyi bawe ati ndafise urubanza yego munterere hama rugende neza nayo ubundi si kuvuga ngo dufise ngo management yatwishinze oya no kuvuga abagenzi barasponsoriza mugakora baratwongereza kuri buke tuba dufise ariko no mu manager yoba hari akumva ko dufise impano birashika umuntu ntagukiremo mu ijambo umuntu yumva yuko akeneye ku managinga aba bahungu kabisa n'abajama barenze sana babikora neza baririmba neza byatari umuntu yumva yuko yoshobora kuba managinga kabisa mu musabiki asabwe kugira ngo mukorane aba managing arahawe ikaze kabisa ariko ni kwa kundi nyene guhana amasezerano ngene muzokorana nayo ubundi ico nico gisabwa tu yego bro kuva musoye indirimbo maze gukora indirimbo zitatu muri kumwe ino ndirimbo Rita ni kihe kintu yambazaniye ni hehe nimaze kubageza feedback yawe muyibona gute Rita iri mu masonge noneho songe yacu yari yose ni nkibuye uburi kurongera ko nkibuye tuba turiko turongera ko kumushinge wacu wa carrière ko dusohoye songe hariho abantu bashasha biyongerako mu bafana bacu tutari dusanzwe dufise Rita ahiri kwiragera turahashima kuko n'ama feedback uravye abatwandikira ama message inbox canke mu ma commentaire ugiye no kuri YouTube urabibona bariko bayakira neza sana natwe turabishima Rita ni indirimbo imeze neza merci bro mwebwe hagati yanyu mubana gute umwe aribana canke mubana mwese mu nzu umwe aribana ariko iyo hageze igikorwa turavugana ku mafone tugapanga hama tugakora ariko turiko turanabitegura yuko twoshobora kubana byo byiza cyane iyo nk'ahantu mwicaye ahantu muri babiri muko muyaga ibiki mumeze gute muri vibe ya gute
ya turayaga cyo kimwe n'abandi bantu bose Nkuko nkuko wewe ushobora kuyaga n'umugenzi wawe ibintu bisanzwe je nk'akarorero je Yeah. ndizi je ndi kumwe n'umuji wanje je ndi umuguruguru vyatari tuba dutera blague dutwenga mwe namwe iyo muri kumwe muciye nk'ahantu biba bimeze gute mucece ariko umuntu umenga muri serie cyane ko natwe abarimwo vibe kameme abarimwo vibe nyene tuba tunezerewe uwo mutipe muganira ukamwibutsa Kerina birashika ahubwo niyo nkeneye kumuvyonga mbona umenga yatekereje cyumubwira ati nguriya ndamubwira ati bro ducomoke kuraba Kerina agahita yivumbura kage yakubwiye Kerina we wumvise Kerina we biba bimeze gute nk'umujama wakubwiye ati bro tugende kuraba Kerina ubyagira gute wowe wiyumva gute icyo gihe so akenshi yabimbwiye nyine ndumva agahinda kanyuzuye muga kubera ko bari umujama wawe mbuvuga ati nakundi sinokora ikosa reka ndabyakire tu gusa urumva birambabaza je ndashaka kumenya nk'ubu uye wicaye nk'ahantu basi dufate nko urakunda kugira mu kabare ukacibona nka Mr Champagne na Kerina bajimo ku kabare baricayeho barakumanze urazi Mr Champagne n'umuntu umugurugura aguma akora kuri Kerina icyo gihe wewe byakira gute ukifata gute abwunyibukije ikintu man ndibuka rafa pase arazi igihe twarigeze guhurira ahantu icyo gihe naragize icyo mvuze no kuri status yanjye ya WhatsApp nari mposheje ahantu ndi kumwe na Obelix ndibaza muramuzi Obelix ndamuzi ndi kumwe n'undi mji wanje nyine yitwa Fabrino na n'undi mstar runaka twicaye ahantu ndabona Mr Champagne ibumoso bwiwe nabonye umudada bari kumwe gusa sinashoboye kumenya uwo ari we haiza akanya niyo nabona ko ari Kerina maze kumubona bro maze kumubona ku kanya narabaye desi twari muri vibe nyene n'abajama turiko turatera inkuru babona ndabaye Carmen sindiko ndavuga nkuko vyari bimeze umujama umwe twabana nyene hafi ni waciye ampamagara arambaza bro wabaye iki ndabura ikintu mubwira gusa nyene nabaye desi kubera ko mbonye wa muntu aheruka kera wa muntu nabonye ari kumwe n'undi muboga ari kumwe n'undi muntu ndabura nyene ko nifata niho navuga ati reka tungire ndamubwiza ukuri ndamubwira ati gerageza kubitira amaso hari urabe kubera ko yarasanzwe abizi uko byatangiye nuko bimeze mwico gihe yego namubonye nanye narambira ati bro mu buzima umuntu hari kuronka no kubura byarashyitse baramubuze mugabo mbere yiwe hari abandi nabo baraje baragenda gerageza rero kwibagiza ivyakahise naragerageje ndifata mugabo urumva narumva nyene ko hari ikintu ku mutima uko biri kose ndumva nyene ko nona muremere bigwi bikamukubita kwera mugabo ndavuga nti wapireka mbe pose tonda bireke Kerina icyo gihe ntigeze kubona ntigeze nakwegira ngo akuvugisha kuganiriza byari bigoye kumbona sana kubera ko mw'icyo gihe mba ngaragara nk'umuntu mutoya bivanye n'ahantu aba yicaye cyangwa abantu biri kumwe ashobora kuba yarambonye tuhama akanjya showbiz nka Mr Champagne bihuze Mr Champagne bishyitse mu gahura uwo muganira ku rukundo rwawe na Kerina mpora niyumvira yuko binashyize kenshi tugahura mfise imodoka none namugonga bro namugonga kwe uhuye bari kumwe Mr Champagne na Kerina mwo babiri wogongande mw'icyo gihe kubera ko baba bari kumwe bose ari babiri vyongora kugira amahitamo kubagonga bose ndarimo umuntu nkunda nabasa nkaho basi nabankoze cyaha kinyanduruko mugabo mu gihe twohura ari umwe ukunda mubona no mugonga nkagirwa n'icyaha cyo kwica ega ugonze Mr Champagne Kerina yoca kwanga byigwije inshuro nyinshi biraryoshe kukwanga nyene akakwanka direct nyene biboneka apana rero ahubwo tumugonga Kerina ukamenya ko yapfuye mico gihe nageneca niyahura mani Kerina yuko yagusize mwimvune bro yaranyishe umutima wanje yarawutobaguye awugize ubunywenye uyu muhamagaye Kerina arakwitaba mukaganira fresh turatuganira kenshi kuri novuga kuri telefone mugabo ntakimpa umwanya nka kera yiko uramubwira rero kuti Kerina je ndaca gukunda ukamubwira uko umukunda akwishura gute ubu biragoye kugira nyumve ambwira yuko asa n'uri mu kagame urabona imbebe iri mu kagame biragoye cyane kugira ive atari wayiteza ikuye sha Kerina ashobora kuba ari umwana mubi bro Kerina ashobora kuba ari umwana mubi Kerina umutipe aragukunda byatari Kerina gusa ndibaza peut-être azohinduka ushaka kuzogera igihe abone yuko ivyo yakoze basi bitari bikwiriye amahinduke
Okay. cyangwa usange nyene arakomeje uko ari ntahindutse kubera ko hari igihe bishika n'igihe bidashobora gushika nyene ugasanga Okay. tu Kaka uno munsi muraririmba neza mwebwe nka Dino Boys kandi na Kelly naririmba neza muramutse mubonye Kelly nabandikiye cyangwa akabatelefone akavuga ati je ndakeneye dukorane umuziki mu ndirimbo yanje ndakeneye turirimbana indirimbo ico gihe wo mwishura gute nkaho yakomerekeje nkaho mukunda wo kwemera ko mukorana indirimbo byo bimeze gute cyo imagine ko murakora video rero mico gihe sinumva shwana ugira mwico gihe sinumva shwana ugira mugabo kubera ko akazi ari akazi mwico gihe kubera ko twaba duhujwe n'akazi nibaza yuko mu gihe babaye umumvikano umeze neza twokora ntaribe. Okay, muri studio rero sasa wimagine nko muri studio muko murakora byo korohera ku muntu ukunda uzi ko yaguhemukiye byo korohera gukora neza igikorwa nkuko kiba gikeneye. Urumva bro biba bigoye mugabo nibaza yuko mwico gihe for example nk'ubu tugiye gukora nk'indirimbo ya vibe ari nk'iya song ari nk'iya love muga ya vibe mwico gihe usanga ndiko ndirimba indirimbo z'agahinda. Okay, nk'uno munsi bishitse ukaza wumva Kirina yarongowe ukazibona Kirina yakoze mariage ico gihe wewe kwifata gute akagutumira akagwana invitation wo kwifata gute wogenda mu bukwe bwiwe wo vyakira gute wewe bishitse akantumira akama invitation akantumira mu bukwe bwiwe nibaze yuko nogenda mugabo hari igihe ushika ahantu kumva nyene amarangamutima aragukuruye canke wibitse ibihe wanyuzemo uko biri kose sinzi reaction nogira mugabo swati yoba ari mbi canke nziza urumva yuko nyene bo mwambika impeta aba bro nicyo gituma navuze yuko reaction swati ni nziza canke ikaba mbi bivanye n'ibihe twanyuzemo na Okay, kaka ku ndirimbo yawe yirita niyihe ide nawe wazanye amaze kukubwira ati Jeff indirimbo nayanditse ndi kumwe na Kelina we nawe wahise uzana icyumviro kihe mwirya ndirimbo rita nibihe bintu nawe wanditse ku gatwe kawe byo babyarakubaye ko canke woba warabonye ahantu kanaka Jivyo nanditse si vyambaye ko kameme wakurikiye ide yo brother wawe kuko yazanye ide munyuma ambwira ndamufashe kuyidevelopa kuko swingene twandika song haba hariho umwe yazanye ide hanyuma wundi akamufasha kudevelopa yego yare yarazanye iyo song nawe urayidevelopa kwanza yambanje kumbwira ingene vyagenze ingene yanditse iyo song nibe yararimwo ndamubwira ati reka ndagufashe kuyidevelopa cye fatira ku ico cyumviro nyene kuko ibintu nanditse sikuvuga ngo je kuri jewe ni true story oya ariko uravye no mu kibano cyacu kibano aho tubaye mu bajama turabona abantu bakundanye ya rero twashiye tuvuga ati reka twandikire kwiyo ide yawe nyene tuyidevelope ibe nini ya isonge gumeri ya love kumbure yoshobora gufasha ayandi makouple yego ya nubwo yawe byaciye birangira fo ya okay wewe ntawe nta muntu rigira mukundana akaguhemukira kuko Kirina yahemukiye uwo mujama ya bariho abo twagiye in love munyuma turavana ariko je navuga hari kera baguhemukira cyane ni wo bahemukira ari abo twisanga twese atanumwe akivugisha ubundi uno munsi wabaye umusitare ufite indirimbo yitwa Rita ikunzwe cyane ku bantu b'abakobwa nibo bakunda cyane indirimbo yitwa Rita uno munsi nk'abakobwa mwatandukanye bagufata gute baba bakwandikira bakubwira gute hari banyandikira bakavuga ati song ni fresh song iri deep nkababwira thanks sinzi rero nyimba ari ibindi byo byishije inyuma no navyo shobora kumenya ariko ariho bamwe nzi bampa appreciate bakavuga ati song ni irameze neza okay nta numwe yigira aragira zakubwira ati jewe vraiment ndasavye dusubirane kubera ko babaye umusitare nta numwe yigira agaruka ngo bikubari sinzi nyimba zoza ariko naraza gusa mw'iyi minsi sindi mwizo mind sanje no gukora cyane kugira ngere kure nubaka izina hanyuma okay ibintu bigende fresh okay kaka reka twaruke rero muri carrière
mu myaka ibiri mwibona hehe muteganya gukora iki ese hariho abantu tubona babaye abastare bace bazima kubera ko bibonye ubustare mwebwe muteganya gukora gute kugira ngo umubandanye mutera imbere na cyane cyane ivyo birakunze gushika abantu bakaza nyene kanya gatonyo ukazaho benshi bakababurira irengero yego ariko twebwe twovuga ibanga rihari nuko tuzoguma dukora cyane si ukuvuga ngo tuje ngo tugumane vya vyiyumviro biri hasi canke biri hano aha nyene turi uyu munsi turifuza yuko twogera kure tukabana n'abasinga international ya rero mu myaka ibiri aho twibona ya nivyo umuntu arapanga ivyiwiwe ariko n'Imana ibifise iyindi plan iba yaramuteguriye okay twebwe kuvyo twapanze turifuza yuko twoba turi kuri step irushiyo turiko uyu munsi okay ari akantu mbonye sinagira ntakababajije wewe mu kantu wambaye mwizosi hariho gwemera usatuye okay uwo mujama nawe ku marori yiwe hariko gwemera usatuye bro ako kantu gasobanuye iki ubwo gwemera usonike kuri mwebwe je nta nivyo nabonye kabisa ahubwo ushobora gusanga ari kuntu umuntu umuhuza hari igihe usanga hariho utuntu tumwe nyine tuza turabasanisha hari n'igihe tuba tugiye muri emission runaka ugasanga twese twambaye amajinsi atari nivyo twavuganye natwe ubwacu bikadutangaza ashobora kuba ari biva nko ku kuntu duhuza birashika kaka uno munsi turiko babona mukora ku giti cyanyu mwebwe mwenyene mwikorana indirimbo collabo nuhe muntu mubona mukorana collabo nk'iki gihe kubera iki tuteko turabona amakorabo nayo muri imisi muriko murakora ku gatwe kiwanyu ku kintu cy'amakorabo nivyo collabo twe turabona yuko muri kariyere yacu hakenewe collabo kameme song zitatu aciye hivangamwo collabo vyogenda neza ninde muririmbyi mubona mugenda kubwira ati twebwe turakeneye gukorana nawe ariko ukijanye n'umuririmbyi ani turashobora kumupresiza neza okay amuteganya gukora collabo ryari na song izokurikira irashobora kuba ari collabo ariko niko nyene tukijajinga kuwo twoshobora gukorana nawe okay uno munsi muri dusaba aririmbyi benshi ninde muririmbyi mwebwe mufata nk'icitegerezo ngaha mu Burundi mu Burundi yego mu Burundi ni benshi kandi bariko barakora neza nshaka kumenya umwe mwebwe murabira ko mukavuga ati no mujama turakeneye gukora muri style yiwe ameze akora neza cyane gusumba abandi cye ku ruhande rwanje novuga nta uhari ariko sinzi yimba ku ruhande rwa brother wanje uwo muntu yoba hari ariko ukoze song nziza ndavuga ati ni nziza ilifo nanje yuko nkora creation nanje nkabinjiramwe kuko ukoze ivyo abandi bakoze urumva nta kintu gishasha ubuzanye baca baguma bagukrasa inyuma yumwe yabitangura natwe dukeneye gukora creation yiwacu ku buryo badukrasa hamwe nabo okay uno munsi umuziki niwo batunze cyangwa mafisi n'ibintu mukora quelque part turacyara abanyeshure ku gatwe kiwanje ndi umunyeshure apart y'umuziki nta kindi kintu nkora ni ukuvuga ni ubuzima bw'ishuri hamwe n'umuziki ndacyari home brother we nawe bimeze gute so nanje navuga apart ya music nta kindi kintu nkora nanje navuga ndi umunyeshure mwese muri abanyeshuri kwiga bisaba umwanya bisaba kuguma wiga nyene n'umuziki usaba umwanya kuyumvira kwandika kugenda muri studio muri tournage n'ibintu bisaba umwanya byose mubana navyo gute mubifadikanya gute kugira ngo ntihagire na kimwe gipfa navuga bwa mbere iri kurakora ibintu merita cyangwa ibintu ukunda mico giugerageza buri kimwe cyose kugiha umwanya wacu harabaho umwanya wo kwibwira no kugira etude harabaho n'umwanya wo gupanga ivya music nyimba uwo mwanya uvuga ati haragezeho kwiga no kwiga nyimba uwo mwanya uvuga ati haragezeho umwanya wo gukora music no gukora music rero nibaze yuko gukorana muziki n'ishuri uri umuntu afise vision naco vyica
kwishuri baba babafata gute kubera ko umurimo mu baririmbyi bakunzwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi iyo muri nko kwishuri abandi banyeshuri mu mwigana babafata gute mubana nabo gute de ma part navuga uko ngaragara ndi mu kazi nuko ngaragara ku ishuri biratandukanye kuko ndi wa muntu ntigira nshaka kwerekana icyo ndi haba no mu kibano yego irebye abanyeshuri bashobora kuba bamfata uko bishakiye cyangwa bakafata nk'umustar bivanye n'ukuntu bumva ibikorwa byanjye cyangwa ibikorwa byanjye bashikira ariko jewe ubwanje iyo ndi mu ishuri menya ko ndi umunyeshuri iyo ngeze mu rusengero menya ko nagiye gusenga uri umukristo uri umukristo okay singira muri Catholic rero no kuvuga abanyeshuri bo bafite uko bamfata ariko jewe nanje mfite uko ngaragara ndi ku ishuri okay hari abantu usanga ageze ku ishuri kubera ko bari umusitari abanyeshuri bo mu cyubahiro kirenze ahagira nyene bakamuha icyubahiro cyinshi bakamufata ugasanga n'abafana biwe ugaca usanga uwo mujama aragenda aragara muri make ntashaka kwiteza abandi banyeshuri ntashaka kuganira nabo byagutse mwebwe mwifata gute yo muri ku ishuri sinigera nshaka kugaragara uwondi iyo ndi ahantu hari andeho ari byo nkora iyo ndi mu kazi kanje ka musique menya ko ndi mu kazi ka musique ariko ndi kwishora canke mu kibano canke ahandi hantu menya ko ndi umuntu asanzwe kandi ikindi nobwira abaririmbyi bagenzanje nkanje umuririmbyi ni umuntu asanzwe ko kuba umustar ntibica byitwa ko kucuba umuntu ahonyura ku mitwe y'abandi canke arenze atayaga n'abandi no umustar n'umuntu asanzwe nk'abandi deja niwe muntu uba ukwiriye kugira kwegereza abantu kayaga nabo kugira umve ivyumviro byabo umenye umuziki ushobora kwandika uko umeze okay brother kuri giye ku biganiro byanje kenshi ndakunda kuzana ubuntu bw'ubu challenge ubu tugire dukora ga challenge ndababwira umuririmbyi mu wese acagira ibintu bitatamuvuzeko ni bon okay uriteguye Kerina okay garabegwa ni umuntu yo muri In Love yamana ama surprise ni n'umuntu akunda gutwenga nawe muvuga kiki Kerina ni myiza kandi nkuko yabivuze na turagihurije ko arabegwa ego amikindi haririmba neza okay umuririmbyi uwo musara kurikira ni Dramati Dramati nawe ne aririmba fresh nico kubegwa baragihurije ko sinumva ikindi namuvugako ndifuza yuko twokorana yego bro Dramati umuvuga kwiki Dramati cyambere ni nyene umbrother wanje yavuze arabegwa aririmba fresh afise n'igikundiro ku bana okay kaka uno munsi mubana mu nzu imwe mukaba mufise intebe imwe mu nzu hakacaza Dramati na Rinoji iyo ntebe moyihane yicareko domapa ntihoze yuko umuntu yayicareko yari Dramati kubera iki Dramati aruhande yo kuba hariho abantu benshi banyespira Dramati asanzwe ari umuntu kuva ninjiye muri career solo yanje nakuze nkunda kandi asanzwe anyespira kuva ku ntango gushika ku mutwe nshatse kuvuga byose bimugize kaka w'intebe yawe woyihandemo abantu babiri Rinoji na Dramati nk'abo bantu babiri kumenga biragoye abose bariko barakora neza bose barakora neza kandi barakoze bino minsi ariko wowe dushaka kumenya wowe uvuga ati jewe mujama tori intebe wicare undi nahagarare ariko mw'ico gihe uwo tangura gushika niwe noye abo babazananye bashikiye rimwe nanje ndumva umenga bashikiye rimwe novuga ati wewe Rinoji manza wicare ariko uraza kuruhurira Dramati nawe ubona kuvuga intebe yawe woyiha Rinoji sikuvuga okay bro ninde muririmbyi w'umurundi muramutse mujyamye mu cumba akaza kuririmbira muri sari wanyu mutovyoka kumuraba umuririmbyi nuwo ntazi kweri nuwo ntazi
bose wowe wari wese ajya kuririmba avuga ati ndagenda kuraba show yiwe ndamutse ndamuzi urumva kuba ndamuzi na ariho experience yakoresheje yarifona yuko ndamuswiva nkaraba strategy ziwe okay tubandanye na n'akantu kacu k'ibintu bitatu gira ibintu bitatu vuza kuri Stilozophe. Stilozophe n'umuririmbyi yaje neza kuko mu Burundi uravye ni bake batamuzi ico ni cyambere ari kandi icya kabiri naco yaratsimye kwe ariko reka twizere narabonye umenga ariko agaruka ikindi naco afise style yisangije y'uruhara ego naco nyene Stilozophe mvuga ko ibintu bitatu byahe na Stilozophe n'umuntu yajenye kivejuru basi izagiye ryarakanze abantu ikindi n'umuntu yazanye création itamenyewe ikindi nyene kimudistinga nkawe nka Stilozophe nubwo butamuzi umaze kumwumva ni kujya kuboro imwisha okay bro ninde muntu uno musi mushimira cyane kuba mugeze aho mugeze ninde muntu yabishizemo uruhara runini cyane kugira ngo mugere aho mugeze uno musi hariho navuga umwe mu bantu badufashije cyane kuva mu ntango gushika n'ubu kandi n'ubu bagikomeza yitwa Manase nari ngaha mu gihugu mugabo hariho hose navuga ni much appreciate Manase abafashije mu buhe buryo byagenze gute kugira ngo murinde muvuga ati niwe muntu dushimira gusumba abandi no munsi ni wa muntu buri gihe dufise igikorwa afise ikintu atereramo kinini okay brother gira kantu bazomutipe okay my brother why utari in love kandi abagukunda tuma ntari in love rero avuga ni nuko narashobora kubifiringa nshobore guhura n'umuntu nanje niyumvamo ugiye gituma utari in love sikubera ko Kirina yahemukiye umuhungu ukabona ingene umuhungu ababaye ukavuga ati nanjye ibintu reka ndabyirinde oya nibyo barahemukiranira abantu ariko ariho n'ayandi makouple tubona ameze fresh babanye fresh urumva navyo byoca bituma twiyumva tworujamo mubaze nawe brother wawe numva ngene ndamubaza kanaje ndamubaze ku bintu vya love mbe ko wagumye uvuga Kerina yaraguhemukiye ibiki ofisi ubundi cyangwa utegura kumugira ryari niba atari banga uwo muri ko murasohokana ubu ushobora kumuvuga izina kubera ko igenda rya Kerina ryansizemo inkovu mwico gihe byaranse ko nogira ndi mahitamo ariko nowadays ndafite uwundi tubirimo yakubwiye muvuga izina ndamuvuga izina okay ndibaza mwese muramuzi n'ubutaha na la fois passée naramusize kuri status the day twari Lishalom okay usogona Lishalom bro Lishalom ujya twebwe tubuze ego bro ndabizi yuko ninabivuga ko muza kwifata ko ari ibintu bitari sheri ariko nyene ko je nanje nayenze undi mu type basohoka birashikana ntibadukina umupira ushobora gusanga ujye ukunze kandi wibaza ko ari ofise ku mutima ugira nk'icenda ari abandi witi bari nyuma okay maze chaka tuse nk'abarangiza ikiganiro cacu tubandanye rero twumvisha abantu Rita tubaririmbire nka Mathieu dusa n'abarangiza ikiganiro cacu kandi ndashaka abakunzi basenga Media TV bose baherereye bagende kuri YouTube channel yitwa Dino Boys bayitemberere iyo channel hari indirimbo zimeze fresh hari indirimbo shasha yitwa Rita ni indirimbo iryoshe cyane ikozwe neza iririmbwe neza ndabatuye indirimbo bakunzi basenga Media TV guys bro tubacishije ko gato yimo baririmbire Rita cyo duhita dusa n'abarangiza ikiganiro cacu any day anytime
I do never stop loving namuhusha muri mine. I got my Malaika from the sky. When she look me, I feel so fine. I feel to kwatu mangu maseka andinda gufanika, yeah. uwo ni Kerina. She go take me far away. Once I'm not gonna see me, yeah. Our haters kure kure, she do me like a tune. Nivyo shika sino narotambiko niwe mfise kumutima namukunze kuva kera. Lita, 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 mamacita. Lita, Lita, with you hakuna matata, yeah. Your love yawe kumupana, yeah. Fata gose, singubesha wankizo mufana, yeah. Your love yawe kumupana, hey. Fata gose, singubesha wankizo mufana, yeah. Sigera umufana wa Kerina bro. This time I feel so cool. Namubona hafi yanje, I lose my mind, I can never lie. Oh yeah, oh yeah. Ni myiza gusumba kuma pictures, mbona ndutira Mona Lisa. Lita, oh my Lita. Oh baby boo, I swear nawe musa, yeah. Abikora neza sinzi uko abigenza, gatuma noza in my heart. Abikora neza sinzi uko abigenza, and I don't understand. Oh, she go take me far away. Oh, once I'm not gonna see me, yeah. Our haters kule kule, ay, she do me like I do. Kumusiga nivyo shika sino narotambiko niwe mfise kumutima namukunze kuva kera. Lita, sing. Lita, hey, Lita, mama, see, let's sing. Ay, Lita, Lita, with you, hakuna matata, yeah. Me your love yawe kumupada, yeah. Fata gose, singubesha wankizo mufana, yeah. Fata sana, bombastic, yeah. Bro, indirimbo imeze fresh sana, irarenze congratulations. Yeah, thanks sana my Nike brother. mubwira Kerina yabateye intege zo gukora indirimbo nziza nk'iyi. Nkawe uhere kuri wonyene icyo wovuga kuri Kerina kubera ko ino song mufise iryoshe no munsi ngira ngo ni nayisumba izindi zose maze gukora. Ni Kerina yatumye muyikora. Ikintu wovuga rero kuri Kerina ni giki? No mubwira ati ikintu yakoze kirakomeye cyane kuko iyi songe ni imwe mu masonge natwe twasohoye tuvuga ati iraryoshye. Ya rero kuba yaragiye mu rukundo na brother wanje akamyitaho akumva ararosiye inspiration yo kuvuga ati umukunzi wanje anyitayeho birenze, aramfata neza, no kumusigana nibyo nokora. Ya novuga ati icyo kintu nyene ngira ni Imana yakimucishijemwo, nawe nyene hari iyi songe ahubwo ayipartage. Yubaho kandi Kerina. Bro, gira nawe ikintu ubwiye Kerina duhite turangiza iganiro. So ikintu namubwira just ani no kumushimira kuko Ilevre yaragiye nsigarana ibiguma mugabe igenda giwe ryansigiye umusaruro. Nukuvuga yaragiye aransiga ahantu ntobasha kugira ante guhamagara ngo hagire uwunyumva, ariko birafite ico vyavyaye muri jewe. Rero yarakoze binabaye ngomba izina ryanje zo kandike ko mine number 2. Ndabizi ntabwo akimfise ku mutima, ariko nyene kuvyandika naco vyoba vyishe kuko ntagwanko nubwo atakihari, ahubwo ndanabimushimira kuko yarakoze ikintu kizima. Nibaze yuko ari n'Imana yarabigiyemwe, Imana iravuga ati reka iki kintu gise nk'ari ikintu kibi mugabo kigira ikintu kizovyara kuri G-Right, kuri Dino Boys yose muri rusange. Okay. Yeah. Bro, congratulations kabisa, indirimbo imeze fresh. Ndabashimire kandi nizera ko twakoze iganiro ciza cyane n'abantu bazogikunda. Ndashaka mbwira abantu bose badukurikirana kuri Senga Media TV bagende kuri channel yanyu ya Dino Boys bakore subscribe. Namwe mugire ikintu mubwiye abakunzi biwanyu n'abakunzi ba Senga Media TV, hama duheze turangiza ikiganiro. Ikintu nabwira abakunzi ba Dino Boys muri rusange, ubwa mbere no kubahamagarira kuza kudukurikirana nka Dino Boys ku mbuga zacu dusanzwe dukoresha. Baje kuri YouTube bandike Rita
mu Kirundi hama Dino mu Kirundi Boys mu Cyongereza. Inyuma y'iyo ndirimbo rita bazabona ibindi bikorwa byose, bakore subscribe, bagende banadufollowinge ku ma digital platforms dusanzwe nayakoresha ni Dino Boys. Instagram ni Dino Boys, Facebook page ni Dino Boys. Bakomeze no gusangiza ibikorwa byacu abagenzi babo. Shimire kandi n'abakunzi ba Senga Media TV iyo bava bakagera bose, ndabashimira namwe my brother, mwakoze cyane kudutumira. Bro, tukoranye neza, ndizera ko n'undi musi tuzokorana. My brother. Abakunzi ba Senga Media TV ndabashimira nanje kuba mudukurikirana umunsi ku wundi, mutwereka urukundo rutangaje ni iby'agaciro kubagira. Turabashimiye, mwandanye mudukikira, atamwebwe nta twebwe, atamwebwe nta Dino Boys. Murakoze cyane, mubaho muherereye hose.